mwese mu byubahiro byanyu aho mubyagiye, ndabaramukije bivuye ku mutima n'umunezero numva mfise kuri uyu munsi uri hejuru. Uyu munsi ndaza kuvuga ikirundi gacishamo agaswahili gake, kuko hariho abantu bari ngaha batumva ikirundi. Mboneyeho n'akajwe ko kubwira abamenyesha amakuru bari ngaha, ushobora kubaza mu Kiswahili nta kibazo, ushobora kubaza mu Kirundi ni sawa. Ndashimiye kandi the CEO wa Timoda Fashion Laure Mashupe ahari hose, Imana imuhezagire. Ndashimiye umuserukizi wiwe ariwe Pipe avyagiye hajya, umuserukizi arongoye Timoda Fashion mu Burundi ahari hose, heshima kwako mzee. Muri aka kanya rero ngira mvuge bakuru yanje canke urugendo rwanje muri uyu mwuga w'ubu-DJ, ingene natanguye naho ngeze muri uwo mwanya. Kubatanzi amazina yose nitwa Sabimana Omar. Izina DJ Mario ni izina ry'akazi, ni izina ryo kurondera ifaranga, ni izina ryo kwinjiza inoti. Natanguye ubu DJ muri 2016 officiellement. Natanguye ubu DJ muri 2016 n'umwigisha wanje yitwa Baba Ali. Araza gushika ngaha muramubona mu kanya, benshi bakwize kumwita DJ D n'umukambi. Aho yari muri 2016 mpejeje amashuri ndagukurikirana aho mbwira mutama ni jewe ibi bintu by'ubu DJ ndabikunda cyane, kuko narase kubijamo ntaraheza amashuri, kuko usanzwe gukora amafaranga utaraheza amashuri biragoye cyane kubandanya wiga. Ndamwegera mutama ndamubwira nti mutama, jewe nshaka umbere umwigisha. Arambaza ati ufise amafaranga angahe kugira ndakwigishe? Ndamubwira nti mutama wanje, je niyo ngeze amashuri mfise amafaranga 25,000. Aratwenga, ufise 25,000? Okay, yazanye. Ndayamuha. Aho nyene acahamagara umukozi wiwe aca atumamo amafana. Turayanyamo amafana y'amafaranga. Bukeye atangura kwiga. Jewe nize mu bihe bigoye, nize ubu DJ muri ca gihe amatara yakunda gucika cyane. Amatara wasanga acika muri quartier umwanya munini. Hari igihe kuko je nava mu Kamenge ngenda kwiga mu Buyenzi, ivyanyorohera amadeplasement. Hari igihe nagenda akubita swata ngasanga nta matara ahari, nkasubira muhira ntize. Hama ndakomeza ndiga buke. Arambwira nti nawe ndiko ndakwigisha, gira ingufu uronke icyuma cy'iwawe wozo uragira pratique muhira y'ivyo ndakwigisha, kuko si misi yose cyane muzoronka igiteramo ngo uze kuntwara ivyuma. Oya, gira ingufu uronke ivyuma vy'iwawe. Muri uwo mwanya nkiriko ndiga, naragize amahirwe yo kumenyana na mukuru wanje. Ubu ndamwita mukuru wanje kuko yatanguye nk'umugenzi. N'umuntu twahuriye muri groupe ya WhatsApp, n'umuntu namuteye icyumviro cy'iwanje, ndamubwira je ndi umu DJ muto ariko nta vyuma mfise, jewe ndiko ndiga. Arambwira wewe kweli ya DJ unanijua?
namubwira jewe ndiko ndavyiga ariko nta cyuma mfise, nta cyuma na kimwe nshobora kupresenta imbere y'umuntu, kuko nawe nyene asanzwe ari DJ aba hanze, aba mu gihugu cya Canada. Yaranahuye arambwira ati reka mbanze ndaguhe akantu gato ube urimenyereza. Uwo muntu muraza kumumenya ukanya. Arambwira ati reka ndaguhe akantu gato ube urimenyereza, ama niwagenda urakura zobibona, zogenda ndagukuza nanje. Uwo muntu s'uwundi n'uyu avyagiye ngaha yitwa DJ Lacrau, kw'izina benshi bamuzi nka Le Grand Maître aka umukomera amashi cyane. Uyu n'umuntu ndamufata nka mukuru wanje kuko n'umuntu twahuriye muri WhatsApp. Nicyo gituma amagurupe ya WhatsApp genda yubaha kandi tubaha abantu bose, kuko n'umuntu sinahita muzi niyaranzi, twahuriye gusa muri gurupe, ndamushikiriza ivyumviro byanje, ndamwereka tala yanje, arayitahura binyaruse. Reka rero ngende mvuga ningoga kugira sintware umwanya munini. Ama ivyuma ndatangura gukora rero, ndatangura gukora ndakora, narakoze amashow menshi muri 2017. Yiheza rero babari kuko yanyigishije igihe cy'amezi 2, yiheza kwiga muri 2017. Niho management ya Natasha yavuze ni uyu mwana arimo akazoza. Irandondera management ya Natasha, turagira amasezerano imyaka 2 renouvelable, turakorana nabo neza cyane. Ndamushimiye cyane manager Rafael Nyandwi, araza gushika mu kanya. Turakorana neza, turakorana 2017, 2019 ndagenda mu ihiganwa rya Kuja Music Award, benshi bazi nka PMA. Ndashobora gutahana ikibanza cya mbere, kofe ya mbere natwaye iyi ngaha en 2019. Ni mu nkomera ndashibaye. Ndakomeza jewe ndi mu ba DJ novuga ati bagicaruka, ariko bamaze gukora ibintu byinshi cyane, bamaze gukora ama-evenema menshi kandi akomeye cyane. Ndi mu ba DJ bizerwa n'abantu bategura ibiteramo, kuko jewe urinze umbona mu giteramo cy'iwawe nta mucezo urimo, ndakugirira ibintu bisukuye. Ndabandanya ndavuga nti ndakomeza muri 2017 nyene ndiyumvira none aba DJ ni benshi mu Burundi, ni gute shobora kwidistenga n'abandi, nitandukanye n'abandi, nzane creation wanje kugira bamenye Mario nka Mario. Arifise abagenzi banje babiri, umwe yitwa El Haddad yashoboye gushika, uwundi yitwa Zaimani Rama ari mu Bushinwa. N'abantu nakunda guhanuza cyane, ndabashira muri groupe turi batatu, ndababwira ati nshaka mume icyumviro, shaka kwidistenga nka Mario, abantu bamenye nka Mario, zane ikintu gishasha kitari mu bandi badiji. Barambwira nti create Indundi mixtape. Icyumviro cya Indundi mixtape nibo bashoboye kukima, ndabashimiye cyane aho bari hose, Imana ibahezagire.
icyo cyumviro ni nacyo cyatumye bamba n'iyi trofe muri 2019. Nije mu DJ natanguye gukora mixtape z'indundi kuri YouTube, kuko abandi ba DJ bari mu kuvuza imiziki y'abarundi mu mabwate, imiziki yanitambika umva ibintu nk'ibi, ariko kuva aho nanguje uwo mugambi wo gukora indundi mixtape, ndibaza namwe murabibona ubu aba DJ benshi barishimira cyane iyo bakoze indundi mixtape, kandi ndabashimiye naho bari hose, Imana bahezagire bakomeze kushigikira, kuko tugumye dukora indundi mixtape bituma umuziki wacu ushika kure cyane. Ikindi kintu nashoboye gukora, naragize ibiteramo byinshi cyane nabikoze, ba Koffi Olomide, ba Fally, ba Alikiba, ba Harmonize, ibiteramo byinshi cyane bikomeye nakoze, n'amateka menshi cyane nakoze. Ndavuga ni jewe rero nkeneye kuba umu DJ akorera no ku mbuga ngurukanabumenyi za Facebook, za Instagram. Rero mvuga yuko ndi umu DJ wa mbere amaze gukora show nyinshi za online, yaba kuri Instagram, yaba kuri Facebook, zikurikiranwa n'abantu benshi cyane. Ni nawe mu DJ bise abantu benshi bakurikirana kuri Instagram yanjye. Kuri umwanya tuvugana abantu bashika 400 barayikiye gukurikirana ubugene. Ndakwigiye abantu 11,400 kuri umwanya tuvugana mu mpera mashi. Kandi je ni nawe mu DJ iyo ndiko ndavuza ahantu canke kw'iradiyo, kuko jewe nsanzwe nkora muri Buja FM Bajurarizi, ni je mu DJ nkunda kwibutsa cyane abantu kwikingira corona. Cedric ira ahari acabimenya. Ibindi novuga, ndashimiye cyane kubona perezida wa Amicale des Musiciens Romeo yashoboye kuza kunshigikira. Ivyo bintu ni ibintu by'amateka cyane ku muntu nk'umu DJ nkanje, kuko nta wundi mu DJ yari bwagire conference de presse hano iwacu. Icyo nshimira. Narakoze ibindi bintu bikomeye cyane gushika kuri uno mwanya tuvuga wa 2021. Narashoboye guhabwa agashimwe na AGS, Association des Jeunes Sportifs, irongowe na Cedric, sinzi ko yamaze gushika, ariko yamaze gushika. Ahari hose Imana imuhezagire, umukomeye amashi cyane, kuko ikintu yakoze ni ikintu kidutera intege, ni ikintu kitwongera ingufu muri sosiyete, tukaboneka nk'abantu b'agaciro cyane. Nkarangiza ya Boss Raoul Mashuve, ahari hose Imana imuhezagire, jewe amandarangije ijambo ryanje, Imana imuhezagire, murakoze. Passakuza yiwe ofisi nk'umuntu sorry manager yiwe ofisiye, hanyuma twese munda kuragira kwijambo ashaka kubimaja kumaka kugira ngo umwanya ashoboye gutunganya kubahirize aho gatoye gato. DJ Mario uko yavuze parcours yiwe n'umva yuko ari umuntu afise novuga kuraje kugira ngo ashike ku ntego cyane vision target yihaye. Hanyuma jewe ikintu cyatumye nshobora kumwegera kugira ngo nshobore gufata mu minwe imigambi afise kwitunganya kugira ngo dushike
objectif bihaye ijambo rigaragaye mu gihugu kugira imbere umwanya muto agashiramo indege agashobora kwigisirwa n'abandi bafite kumenyereza icyo ni ikintu cya mbere cyatumye nshobora kwemera gukorana nawe ubuzima bwa misi yose rero sinakunda gukorana n'abantu b'ibinebwe hanyuma nk'uko yashoboye kubishikako sinobisubiramo byose ariko ndashobora kumwunganira imigambi ise y'uwo mwuga wiwe w'ubwigenge aya mafoto yashoboye kwerekana ngaha yerekana nk'uko bivuze yuko byamuhaye indege ariko iyi konti iracyari kirekire inkingi iracyari ndende cyo gituma n'abantu bashoboye gushika ngaha gusaba yuko bakomera amashyi kuko abantu baje ngaha bari mu bantu nabo nyine babituma DJ Mario abona yuko igikorwa ariko arakora abantu benshi bamushyigikiye ama-objectif rero dufise turabona ko yavuze yaratanguye kwidisitinga n'abandi ba DJ akora indundi mix mu myaka yaheze umudj avugije umuziki muri buwate abantu bose baje bahagarara bari kwa umusazi hanyuma DJ Maraja avuga ati mu Burundi dufise abasanyi dufise abaririmbyi beza dufise abaririmbyi bafise amatara ni iki mwokunganira muri kino gihugu cyacu c'Uburundi kugira ngo uno muziki wacu ushobore kumvikana muri boîte nawe cyafata ibyakoze kugira ngo ikangire inzugi bisi nosaba ko ushobora kugira amashi cyane kuko sisi yaronse mu nzugi bisi nawe ibintu by'abasanyi bose rero umusanga yagenda muri boîte akarinda yinjira agataha atamuziki n'umwe yumvise abaririmbyi mu Burundi rero nabo nyine n'abantu bakomeye cyane kuko bakora bariko barakora mu mpamvu zidakomeye cyane kubera nta masiponsora ahari mwese nizwana ko ariko murabona yuko amakuru bazana amakuru meza cyane hanyuma DJ Mara amaze kubona yuko izuri mix yamaze gushinga imizi abatije bose baziziki abasani bacu b'abarundi yaciye azana iyindi gusenya twaje kuzana ubundi mugambi wo kumenyekanisha rero biciye ku ngurukanabumenyi ikindi babwira nka DJ Mara yarose nka chance nuko ibintu by'amarezo sosiyo ni ikintu kiriko kiratuma umuntu atera imbere mu mwanya muto icyo bisaba ni umwete wawe gusa iyo ni chance aba DJ n'abasanyi dufise muri kino gihe nk'uko yabivuze abantu baramukurikirana cyane nyuma muri muzenya mu marezo sosiyo Facebook Instagram ikindi nacyo ni umwunganira yibagiye murabona yuko yavuze yuko yararatanga ba DJ bariko baratera kamo abarundi ukwibutsa ikiza ca corona virus hariho iri group y'aba DJ b'abarundi bari hanze baciye bavuga bati none ko twebwe aba DJ b'abarundi tukaba turi hanze hanyuma urazi ko hanze bari konfine ni iki twokora kugira ngo tubandanye tumenyekanisha umuziki wacu w'abarundi mu makuru hariho page ya Facebook DJ Diaspora de DJ Burundi 257 Diaspora Burundi ni icyumviro cy'aba-DJ bari mu Bufaransa bari muri Canada bari muri Amerika bashoboye gutunganya kugira ngo umuziki wacu w'Uburundi ubandanye usamirana mu makuru ibyo byose n'amastrategie aba-DJ bari barafata kugira ngo bashobore gufata umuziki wacu bawushire hanze mu makuru ibyo nabyo ni byiza cyane kubera birahesha agaciro n'igihugu cyacu kuko hari igihe usanga mu Burundi bavuga ati mbese mu Burundi turasaba DJ turasaba sani ikindi nacyo nkundira ibya diaspora y'aba DJ bo mu
bo mu Burundi diaspora DJ Burundi bari hanze na DJ Mari arimo kandi yifuza yuko bazobandanya bakira abandi ba DJ muri iyo diaspora kugira ngo umuziki wacu ubandanye utera imbere nuko si ukuvuza umuziki gusa barahanahana amastrategie barahanahana amateriyo bakavugana n'iki twokora n'amateriyo aya agezweho bigafasha abatije bo mu Burundi naho batararonka amahirwe yo kuja hanze bakamenya n'amafare yagezweho ni nacyo gituma mubona uno munsi dushobora washanisire Kiswahili kwa sababu hawezi kuelewa Raoul Mashope nusaba ko kumukomera amashyi cyane kubera ujya anya ni businessman Raoul Mashope ni businessman ubu businessman rero umuntu yaba yumvira ni gute mushobora kumenyekanisha ibidandazwa byawe turi kumwe ibyo byose ni amastrategie abadije yihaye kugira ngo bashobore kumenyekanisha amakuru nacyo gitwara gutera kama abadije baza gukurikirana amarezo sosiyo mbere n'abaririmbyi bacu bo mu Burundi ntibarabe ngunga mu Burundi ngo nta sponsor ariko ndarabona mu Burundi grâce à amarezo sosiyo uno munsi le monde est un village wewe ukora akazi kawe gusa sponsor yawe ashobora kuza ibyo mu Buyapani kwa Raoul Mashope urabona DJ Dakar yaje muri Quebec yaje muri France yaje kumushyigikira ngaha ibi byose ni ibintu byerekana yuko umuntu wese iyo atunganya igikorwa cyiwe mu Gifaransa baravuga ati il faut savoir provoquer la chance ukajya ku isoko ukaproduza ukivanga tu provoque la chance et puis on ne sait jamais aho opportunité aza aturuka ikindi nacyo nokongera ko nuko nama nifuza yuko aya marezo sosiyo ashobora gushikana kure aho ashobora gushika nuko tugize proje ya DJ Mario yo kugira ngo tumenyekanishe Burundi bwacu turishije mu DJ Sifos bamenyere yuko mu Burundi nk'inzego zo mu Burundi zigiye hanze mu madelegasiyo batwara ingoma rero z'uburundi zitwaye hanze n'amadefense menshi abakambuye ingoma ariko mu DJ afata pareke afata kicimwe agakoranya abadiaspora bo mu Burundi bari muri Chine bari muri France bari muri ugasanga ya defense bari none kandi mu buryo ubasha bwo kumenyekanisha indirimbo z'abaririmbyi bose bo mu Burundi mu mwanya muto kandi bikamera neza cyane icyo ni ikintu twasaba yuko leta ishyigikira kugira abadije bacu nk'abadelegasiyo aho bafite n'ibikorwa byo kugenda urabona ko muri abo Burundi abajene benshi baragenda biga hanze mu bihugu bitandukanye harimo abajene b'imyaka 10 baragiye hanze imyaka 20 dufite proje yuko DJ Mario uzakagira ikorano ukagira amasho y'abayetudiye bari mu Bushinwa yaba corona bamaze gutangura iyo proje abayetudiye bari mu Bushinwa tukabakurisha indirimbo zacu hamwe n'imico yacu kuko birababaje kubona abantu benshi bagiye hanze ari imisore ugasanga bubatse hariya umwana n'umurundi ariko nta ndangaramuze azi kurama kuvuga icyo rero ni ikibazo cyane gikomeye cyane nicyo gituma DJ Mario bavuze kuti ku ruhande rwacu icyo dushoboye tuzokirambura hanyuma leta n'umubyeyi azoza adushyigikira ku bikorwa tumaze gushika ntarabwiye rero ashobora guca n'andi mwanya kugira ngo abafise ibibazo sinzi kumwe babitunganyije bashobore kubaza kugira ngo nyumve ngaho umunsi mumenye DJ Mario mumenye ibyo amaze kurambura mumenye ibyo ashaka gushikako murakoze cyane Imana